kumbure bamwe ntimwari muzi yuko irigi canke igi ari bombe canke riturika kujya kwa grenade. Iyi nkuru ngoma ndabatere kumbure hariho woba bamaze kumva ndayitera, si inkuru y'imbarirano, ni inkuru yambaye ko jewe nyene hari mu 2013 bishira 2014. Hariho ahantu nakorera kuri station, narakunda gusoma ibitabo nko ku mugoroba canke mu gitondo atakazi kenshi mfise. Nari mfise akazi kwakira amahera, ayo nayo hariho umwanya bayazanirako. Batarayazana rero nkaba ndasoma. Nari narajigi rero rihiye, sinarijya mwijoro, hanyuma ndiko ndasoma nagoma nje mu misa nca nibuka yuko ryagi naraye ntarifunguye. Ahantu hariho kakuma gashobora gufasha mu gushusha ibintu nk'icapati n'ibindi. Mfata ryagi kugira ngo ndarishushe, ndarishira mu gikombe, ndagishiramwo amazi, nshashira muri micro-onde, nshashira kuri max. Erega zubira kuri cya gitabo wampaye inka, ndagisoma ndasubira ndagisoma, nibagira ko ryagi narishize muri micro-onde. Ndavyibutse rero nca ngenda kurikurayo naratse. Ndugurura micro-onde nsanga y'amazi yabize eri mu gikombe. Ico gikombe maze kugifata mu maboko ndiko ndugara micro-onde, ryagi muri y'amazi ngo pka! Amaekara ya ryagi, ibisate, amazi yari yabize, vyose bitahira mu maso. Ndavuga nti iyi yoyo ni nkuba intwikiye kabisa. Ngerageje kuraba wapi, amaso yahumye, ibipfungu navyo nyene ntavyo nabona. Ndakoma karuru ni yereka ntabara abahungu ndapfuye. Abantu bapfa hanze rero bataragira bati mbega basha nibiki bibaye, ntindahiye kandi ndamerewe nabi. Bafata isukari bandunda mu maso. Ndiko ndarurumba wamaye inka. Umuntu atazi ikintu bita ububabare bw'ubushe azobumbaze kabisa. Nuko bati nta kindi atari kuja kwa muganga. Aho kububabare nari mfise sinaragamye, ngenda ndahushagurika. Aho sinabona inzira neza, ubwonko nibwo novuga yuko bwandongora, kubera aho hantu nari nsanzwe ndahazi hari kuri Rwakarede. Shitseyo nagenda mu Gitesi, abantu baratamarirwa bati wewe ubaye iki muri kino gitondo? Nyabuna nimumvure ndageseye muganga, ndapfuye jewe ndapfuye. Muganga ati dezore, aha ntidushobora kugufasha, nta n'imiti y'ubushe dufise. Ati mugabo reka ndaguha ubufasha bw'ibanze, nuko wamuhire aca ntera agashinge kagabanya ububabare nari mfise, kuko nari mfise ububabare bwinshi cane. Ati manuka aho hepfo urabe yuko hari ico bogufasha, hariho akandi kavuriro. Mwumve mve mu bitaro bikuru nje mu kavuriro gatoya. Iye bati wamaye nta miti dufise y'ubushe. Nibi bintu biriko birambako nibiki? Subira hamwe bandungika kuri Rwakarede, nterega nta miti bafise. Bati rero gira amahoro, ja muri vire muri polyclinique doreye, barabe yuko kangorane wagize mu maso, amaso atahumye. Aho rero Imana ishimwe, aho muhira baza bavyumvise, baca bazana akaduga barantwara no muri vire Ngomba. Aho ni mu gitondo cyo kuwa Mungu wampaye inka. Dushitseyo bati dezore nta baganga bariho, bati kandi nta n'imiti dufise y'ubushe. Aho nanje ndiko ndahwera, ndiko ndarurumba. Bati rero ja muri hopitali militaire bagufashe, nuko turagenda wamaye inka. Mbega umubabaro. Dushitseyo ati ya wabaye iki wewe, wabaye iki?
nije nagize isanganya ndashaha ndagotse. Bati niwihangane nta miti dufise kandi nta n'abadogiteri bariho. Aho turavuna dusubiye kuri Rwakarede. Mbega makuba ngize muri kino gitondo yo ushitseyo bambonye baturagarutse. Ego ndagarutse vyanse nasanze atabaganga bariho ata miti bafise bategira amahoro. Rero hariho umuganga w'umurusiyakazi akorera ngaha, reka tumuhamagare tumubwire ikibazo wagize. Nuko amuhamagara yumvise ikibazo nagize yaje atazambaye. Murundi yarihuse ashitse arampima mu maso asanga amazi yambabaje gusa mugabo amaekra ntiyinjiye indani. Aca nyandikira imiti turagenda turayigura caja ngaho ndaryama. Ariko ngo inkuru y'umwana isubira inyuma wampaye inka. Ndi kuri rya vuriro riri hepfo ya Rwakarede bambwiye bati icara ngaho ndindiriye mpumagirika ntabona. Narabwiye Imana mu mutima nti Mana yanje, Mana y'ubushobozi, ndahumye nyene, ndahumye ngoma ngire ku kabando. Amaso y'umutima rero acaruguruka ntangura kwiyumvira nti zingorane ndiko ndagira yemwe. Aha abandi bantu ntibagira nk'izi ngorane nyene. Nk'umuntu bishika akaba afise ububabare nk'ubu bw'iwanje canke burenze ubu bw'iwanje, ahashitse bakamubwira bati nta miti nta badogiteri, mbega araheza akamererwa gute? Murumva yuko nanje vyariko biranshikira. None umugore ari kugise camukanashije bagaca bamugira nk'uku kwiwanje, bakamubwira bati ngaha ntavyo dushoboye, canke bakamwicarika harya karindira ari kugise, canke akaba ari muri iri jansi akomerewe gose gusumvya ukumerewe. Niho rero amaso yuguruka nkabona yuko ivy'ubuganga mu gihugu c'u Burundi atakigenda, amagara y'abantu atitaweho. Ico gihe ndavuga nti Mana urancishije bugufi, uzuye ibirabaga mu maso, nta kintu giteye isoni nk'ico. Aho cari igihe nyene navugana n'abantu bahambaye, banyakira tukaganira, voilà. Murumva rero nciye ngira isanganya ry'ubushe nuzuye ibiraka mu maso, byari bihagaze ivyo bintu sinashobora gusubira kuja kubarondera. Akarorero basi diregiteri w'ahantu kanaka ahiye, canke ufata umushikiranganje arahiye mu maso ararimaguritse, canke umushinga amateka canke uwundi muntu yofuma gwara yindi ngwara mugabo gusha vyo musaba igihe kugira ngo asubire mu bantu. Yogenda yambaye ibiraka akaja mu nama yambaye ibiraka, ntibishoboka. Abwira Imana mu mutima nti Mana ndabona yuko uncishije bugufi, ni vy'ukuri ndaciye bugufi, kandi Mana ukankiza ukankura aha hantu simpume, ntinkazogira ubwishime nzoba ndagucumuyeko, kandi ngiye guca bugufi. Mana yanje ndagusavye uzungira igikoresho nshobore guhindura ibi bintu, ubu buzima nshobore kubuhindura, abantu ntibazosubire kugira ibibazo nk'ibi ndiko ndagira. Abantu babona mfise ibiraka mu maso ni wa muntu bahora bemera, bagize bati basha iyo ni inkoni y'Imana kabisa, Imana yakuzituye. Aho byatangarije rero namaze umwanya muto nca ndakira. Bisigura iki? Ubu ni wa mugani uvuga ngo inda woyibwirwa n'uwayirayeko. Gihe numvise hari ico nokora kugira ngo ivyo bintu bihinduke mu gihugu c'u Burundi, navuga nti ndipfuza ko igihugu c'u Burundi kiba mu bihugu vya mbere kw'isi bifise ubuvuzi bwiza, gifata neza abagwayi, igihugu gifise ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru mu vy'ubuvuzi. Ikintu rero kiguma kimbiragiramwo buri munsi. Siheze kubera iki kintu nyene nagize umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Uwo mugambi ndawushikiriza abarundi, erekana ukuntu abarundi twokubaka ivuriro aho umurundi wese yivuza ku buntu canke akivuza vyoroshe
abarundi baja kwivuriza hanze ku mahera menshi bakivuriza mu Burundi. Nderekana ukuntu twebwe abarundi tugiye hamwe vyoshoboka. Nderekana igitigiri c'amahera umurundi umwe atanze vyotuma iyo ndoto ija mu ngiro. Abarundi rero bagumye banyishuza bati none uyu mugambi kutaja mu ngiro wabaye umugambi w'amajambo gusa. Ubu rero ndashitse ahantu binanira kwihangana. Muguma mubona ntabariza abantu banyitura bati dutabarize batwandikiye kuja kwivuriza hanze none twarabuze uburyo bwo kugenda kandi ingwara iguma yiyongera, umuntu aguma asinzikara. Murabona nk'aka message ati nakomeje kuremba. Ibi bintu rero birambabaza bigasubira bikambabaza. Naba ukuntu nirirwa ndasemerera nsubira nsemerera yereka fasha abantu bamerewe nabi. Abategetsi bacu nabutanka bakaguma baduhimbariza ko bafise ibifaranga vyinshi, bakaguma baduhimbariza yuko mu gihugu bimeze neza, ata munyagihugu akenye, ata munyagihugu amerewe nabi. Nkavuga nti mana yanje uburyarya buri mu Burundi aho nakagendeye ntabwo nari bwabone. Mwaragiye ngaho murabwiba ngo iyo mutabwivye ngo hari umuntu yobura umuti, ngo hari umuntu yobura ikimuvura, ngo hari umuntu yobura ikinakiriye, ngo hari umuntu. Ivyo bintu abivye ubwo butare bari ngaho aho kubafata ngo bapfungwe canke ngo bagarukane ubwo butare bivye canke ngo batange amahera akwiranye n'ubwo butare bivye, kubafata mburira. Rero ndiyumvira nti none abarundi tubandanije uko ubu buryarya buzodushikana hehe? Rero abarundi bakaja ngaho bagashimagiza bagashishitira ngo ibintu bigenda neza, ibintu bimeze neza. Abarundi ingeso y'uburyarya tutayihevye izodushikana ahantu habi cyane. Uno munsi rero ndagarutse narababwiye nti naho twoba tudafise amahera y'ubutare ngo tugire amahera ava mu makori, ayo niyo mahera mu bisanzwe yategerezwa kutuvura, amahera yategerezwa gufasha umurundi. Mugabo aciye aja mu mifuko yabo bagabo, none twosha tugira gute? Aca umugani rero ubutagira inasenge arisenga. Wenyene nyumva nibaza ko ari umuntu nawe yiyumvira ati umunsi umwe bagabo vyoshika nkagwara, none niyo nagwara sinzohava ngira ingorane nk'izo abandi bene wacu bariko baragira. Mbega nzokwitura nde? Jewe bazomfasha kuja kwivuriza hanze bandihire? Ureba abantu bavugira imigambwe cane usanga izera byinjiyemwe no mu maraso boshobora kubivuga, barashobora kubafasha ntavyo nzi ko abo ndiko ndabwira n'aba bantu bishika bakiyumvira bati mbega hamwe ejo jewe nogwara canke umugore wanje akagwara canke umwana wanje akagwara bigasaba yuko aja kwivuriza hanze, uburyo bwovahe? Niyo bansaba miliyoni 60 ntagira n'umuliyoni n'umwe, ubwo buryo bwose nzobukurahe? Ico ni kibazo. Rero ku bantu bibaza iki kibazo naratanze inyishu, ndavuga nti ehegira amahoro. Turabiharura neza ntegira amahoro. Abarundi turi miliyoni 10 na zingahe. Umurundi yigoye akigonya akibabaza akirya akimara agatanga ibihumbi vyiwe 50, akabitanga uwundi akabitanga, ayo mahera tukayegeranya, naho ivyo vyokogwa n'abarundi imiliyoni 3 canke 4 canke 5, rure abarundi imiliyoni 5 ugwize n'ibihumbi 50, wumve ayo mahera ingene yobangana. Yoba ari amafaranga menshi cane. Ryavuriro supesiyale, ryavuriro rikomeye cane, ryavuriro rya mbere muri Afrika, twoca turishira ngaho. Dufise abagestionnaire beza, ayo yose ntiyoherera kuri iryo vuriro. Tukaba tuvuga duti rero
aya mahera yacu, izi miliyaridi zacu, twiyumvira umugambi gigantesque, umugambi munini cyane dukora nk'abarundi. Uyo mugambi utwinjirize uburyo, ubwo buryo aba aribwo dushobora gukoresha mu kwanteretena ibi bitaro vyacu, kandi ivyo narerekanye yuko bishoboka. Iki cyiyumviro narakibajije abahinga, narakibajije abaganga, ndakibaza aba economiste, barambwira bati ivyo bintu birashoboka neza mu gihe uwo mugambi woba wizwe neza. Vuga nti mana, harageze yuko abarundi batabona yuko nguma mvuga amajambo gusa, ibi bintu bije mu ngiro, twikure agasuzuguro. Ejo abantu batubonye bazovuge bati abarundi barya bakaravye. Twubake ibitaro, ini indoto, kandi indoto ikomeye cyane, sinzi yuko mu bitahura bene data. Twubake ibitaro supesiyare, bimwe umunyafurika wese azogira indoto yo kuja kwivuriza mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi kirafise abaganga barurangirana, abaganga bahambaye, mugabo usanga bariko bakorera mu bindi bihugu. Abo baganga twasha tubazana bagakorera igihugu cabo, cyo ni kimwe. Mbere nabo bandi bahinga, umuntu ava mu Burundi agiye kurondera mu Buhindi, mu Birigi n'ahandi, tubazane bakorere mu Burundi, tubahembe, kandi tubahemba amahera meza. Twaba tubaye bakene twebwe. Abaganga bacu batebe baduhereko baje gukora mu bindi bihugu, kandi Burundi bo bakeneye. Mana yake, oya, ibi bintu ntibibaho. Navuze amafaranga yoba tuvuye ku mufuko twebwe twenyene, ya mafaranga yova mu butare, ya mafaranga yova muri ibi canke biriya, ayo je ntayo navuze, kuko ayo nza n'uwayibagiye, kuko ntayo dufise. Ayo ntayo dufise kuko iyaja murahazi aja mu mifuko y'abagabo kanaka. Rero ivyo jewe navyihojeje, navuze duharuriye ku mufuko wacu twebwe abarundi. Era tukayigira ibiharuro bimwe vya danje, hamwe n'uyakozemwo tugaca tumubagira ibisiga, kuko yoba atwishe. Umugambi rero nawise umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Ubu hari abantu bamfashe, bagumye banyishutsa, ndabura uko nifata. Uno munsi rero mvuze nti aho vyakabereye si vuba, dutimbe n'indege irasha. Umugani ngo intango yamara intoya, ariko iherezo rikaba rinini, na Bibiliya irabivuga. Yo mu ntango ibi birashobora gutatahurwa n'abantu, ariko hariho ababitahura gose. Hariho abiyumvira ku magara yabo, bakavuga bati ejo ntagwaye, umugore arashobora kugwara, umwana arashobora kugwara, mbega none hamwe boca bansaba yuko ndamuvuza ku miliyoni 30, izo miliyoni 30 nozikura hehe? Noshobora kwigora ngatanga ibihumbi 50, hanyuma nkaba ndose assurance yuko nzovugwa atangorane nimwe. Aya mahera ngomba ndayarondere. Hari n'abavuze bati uyu mugambi tuzofuma duterera kabiri, mugabo uyu mugambi uje mu ngiro. Biyumvire nk'abantu bavuze nkuko, hanyuma nanjye ngacanja ngaho ngatevye uwo mugambi ukaguma ukwega amaguru. Mwiyumvire ukuntu ubu baza barasisiye umugambi. Rero mu misi heze narumvise umengo muri CNDD-FDD, muri vya bigambi batubwira, umengo batera bawiyegereza. Uyu mugambi kizire si w'aba CNDD-FDD. Uyu mugambi ni w'abarundi bamerewe nabi, ni w'abarundi batahura agaciro k'amagara y'abantu. Bariko barafata amamiliyaridi n'amamiliyaridi yofashije abenegihugu, yovuje abenegihugu, yobafashije mu vyo bemererwa n'amategeko vyose. Bariko bayatwara mu bindi bihugu, biyubakira y'amazu, bubaka y'amahinguriro. Umurundi nawe ariko aramererwa nabi kino gihe. Ngo bariko barahenda abantu bigombera amajwi gusa. Izire umugambi CNDD-FDD muzowumvana, muze mugire muti wewe uri umusuma,
uwo mugambi si uwa CNDD-FDD oya, kuko aba CNDD-FDD murabona iminsi badutwaye imyaka 20, amahera y'igihugu bagedera bubaka ivyabo barya basubira, mugabo gushika ubu umunyagihugu akaba arira akaboroga yiyumvira ingene ashobora kwivuza bikamunanira. Ndasubiyemwo uyu mugambi hakagira CNDD-FDD muzowumvana muzogire muti ariko je nifuza yuko uyu uba umugambi w'abanyagihugu bose, umugambi w'abarundi bose, aho noba ntakiriho haze hagire umuntu avuga ati uyu mugambi wari warateguwe reka tuwushire mu ngiro, bateye iteka igihugu c'u Burundi. Rero ntitugume mu majambo gusa, kuko ndumva yuko hariho abene gihugu, hariho abarundi ndiko ndahemukira, uvuga ngo tuzobitangura ryari. Ubu muri iyi minsi 40 tugomba turabe ukuntu tubitegura vuba cane, haciye habaho konte ije kwayo mahera, kandi umunyagihugu wese azoba afise uburenganzira kukumva canke kubwirwa amahera iyo konte izobishitseko. Murumvise iyo vyavuye ibi ntabikoze n'Imana yohava imbaza ndengutse mu bwami bwayo iti none gashahu wa musi wari wagize ca kibazo ikintu wahinduye ni icahe ko abantu bakimererwa kwa kundi wari umerewe, we wakoze iki kugira ngo ivyo bintu bihinduke? Jewe wishize mu kibanza canje noca nishura gute? Opfuma mbwira Imana nti Mana jewe ivyiyumviro wari waranshizemwo narabitanguje, umugambi narawutanguje, abarundi barasimba barawanka, rero iryo sikosa giwanje ukumvikana, mugabo bikwamiye kuri jewe umugambi narawuzanye abanyagihugu bakawemera, hanyuma bakambaza bati none ibintu bimeze gute, biri mu majambo canke turakora umugambi? Rero ndumva yuko 100% noba ntsinzwe. Gwanya umugambi azoba ariko agwanya abarundi, azoba ariko agwanya n'Imana. Je narabwiye Imana nti Mana tabara nyunkize unkure muri aka kajembegeti umpe gusubira kubona Mana, jewe singendere ku kabando kabisa. Narabinkoreye kandi ntivyatwaye n'iminsi myinshi, ndabona n'ikintu kiri ku kilometero noshobora kukibona. Je nabaye nka Paulo, kumbura iyo ntagira iyo agisida ngo amaso ahume, ivyo bintu sinare kubibona, kumbure nico ciyumviro cari kuza muri jewe. Barundi kazi aha rero nukuri jewe ndabinginze, mfise umutwaro ukomeye ku bw'ico kintu. Umuntu ashobora kuja mu kabare akarya ibihumbi 300 canke umuriyoni canke agura ruinare imwe, nka kumwe umukuru w'igihugu yatubwira ngo hari icupa rigugwa imiliyoni 2. Reka tuje mu vyambo, reka umurundi wese agwe avyuka ahige ibihumbi 50 kandi ntavyazobura. Aja mu make uyu mugambi wategerezwa kuba ari umugambi wa leta. Leta niyo yategerezwa gukora uwo mugambi, mugabo mu gihe leta itiyumvira gukora umugambi nk'uyu, mu gihe abarongozi bacu batiyumvira ivyiyumviro nk'ibi, twebwe abanyagihugu nta kundi turavyikorera. Tumaze kuvyikorera ibitaro nk'ivyo bikabaho, ku butegetsi habayeho umurongozi akunda abanyagihugu, arashobora kuvuga ati okay, ibi bitaro rero birafasha cane, nibije mu minwe ya leta biguma ari ivy'abanyagihugu. Ico ni ikintu bita nationalisation d'une entreprise canke d'une institution. Caco ni ca kindi leta ishobora kudandaza ishirahamwe kanaka ikarishira mu minwe y'abikorera utwabo, bita la privatisation. Privatisation rero ni gihushane ca nationalisation. Ikintu leta ikinationalije ikagishira mu minwe yaco, baca basubiza imitahe banyeneco. Mu yandi majambo murumva yuko leta ibikiguze b'abanyagihugu, rero ya mahera yabo boheza bakayasubizwa, mbere ugasanga ariyongeye no kwiyongera bivanye n'igiciro c'ico kintu cubatswe.
tuza turagira amayerekwa manini bantu b'Imana. W'Imana umwe niwe yavuze ngo the extent of your vision is the boundary of your blessing. Kugeza kubona niho umugisha wacu ugarukira. Nimba tubona yuko ivyo twobishobora nyene. Tubona yuko tutobishobora navyo twoshobora. Mu gihe ivyo rero bitarakorwa canke bitarashoboka, none abarundi twoca tuguma dupfa. Twoca tuguma dushize amaboko mu mifuko. Hari ico twoshobora gukora? Coshobora gukiza ubuzima bwacu? Jewe ngoma nje mu vyambu ku bihumbi vyanje 20 ndabirondere ndabishire ngaho, hanyuma igikorwa kibe gitanguye. Kimwe Imana yansaba raporo, nzovuge nti Mana jewe umugambi nguyu narawutanguje, ngibi ibihumbi 50 natanguje, abarundi baravyanse canke abarundi baravyemeye. Ariko mu kurangiza umuntu yokwanga uyu mugambi naho yoba ataniye n'umwe bita bariyobegwa, nayo ngo ikidasezerana ni ingwara. Abategetsi bacu bobo bagwaye canke abana babo canke abagore babo bagwaye, basha baburiza indege bakaja kuvurizwa muri Kenya, mu Buhindi, mu Bubirigi, muri Amerika n'ahandi. Nayo wewe uwogwara bikagusaba yuko ukenera miliyoni 100, wocu zikura hega mugenzi. Ariko tugize uyu mugambi, umuntu yogwara ingwara yotwara nk'ayo mahera yose, uwo yovurirwa mu Burundi akavugwa kuri gusa, kandi akavugwa n'abaganga baba specialist. Bamwe yari kuja kurondera mu Buhindi bakaba bari ngaho. Iyo bariko barandondera bavuga ngo ndabatabarize baronke uburyo baje kwivuza bafise amakomisiyo medicale, ndaruha ngatuntura nkubise kukuntu nari merewe nabi, nari ingwaye, akaba atakintu na kimwe ndakora kugira ngo ivyo bintu bihinduke. Numva mfise ideni rikomeye mu mutima wanje bize ngaha, ariko mfise indoti komeye yukubona igihe kimwe dushitse aho atamurundi numwe asubira kugira ikibazo cyo kuvuga ngo nabuze uko nivuza. Aho igihugu c'u Burundi kiba gifise ibitaro speciale muri Afrika bose bikugura, bavuga bati tugiye kwivuriza mu Burundi. Mu minsi heze umurundi agwaye canke agakomereka bavuga ngo tumutware muri Kenya. Tumutware hehe? Oya, ubu bovuga bati tumutware mu Burundi. Ubwo nuko turiyumvira aho twovyubaka ahantu heza, nyamba tuzofata umusozi wose, umutumba wose wa Mpayinka, nyamba tuzovyubaka Inanzekwe, nyamba tuzovyubaka hehe, nyamba tuzovyubaka sinzi be muriyumvira aho tuzovyubaka. Kani kibuga c'indege aho indege zizokorokera zizanya abagwayi, abagwayi bavuye za Zambia, abagwayi bavuye za Kenya, abagwayi bavuye za Malawi, abagwayi bavuye za Zimbabwe n'ahandi. Neza cane wa Mpayinka. Ibi rero ni wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose. Imana nibahezagire mwebwe mwese mutahuye uwo mugambi. Reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.